tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Are you ready? Nabusi nagomba guhe ubumenyi bwo gufasha mu kintu kijanye n'intambara z'imiryango. Ibintu ngomba kuvuga birakomeye, cyo gituma biza kunsaba kubivuga nitonze. Yesu nashimwe cyane. Nabonye ko abantu badufatiyeho, nagomba ndabibutse ko iyo tuvuze intambara z'imiryango yacu, nabanje kubereka ubutashe Dimashi yahera, nabanje kubereka ko hari intambara zidakomoka mu miryango iwacu. Hari intambara twebwe ubwacu twikwegera mu buzima, twebwe ubwacu duhamagara. Izo ntambara zikunda kuva ku bintu bimwe bimwe nerekanye. Hari igihe umuntu akora ibintu, ivyo bintu akoze bikavyukamwo intambara. Hari umuntu avuga ibintu kubera atasagese yashizemo, ivyo bintu avuze bigahinduka intambara. Izo si intambara zivuye kuri Satani, si intambara zivuye ku Mana, si n'imiryango, ni intambara we ubwiwe yikwegeye. Hariho igihe umuntu yikomporota ukuntu kanaka, hama iyo komporotema yigahagurukamwo intambara. Izo ntambara nizo nisi intambara umuntu yikwegeye. Ushobora kutamenya gestion, ugasanga amafinansi araza ukayajya, hama ubukene bukaca bwinjira, hama bwamara kwinjira ukavuga ati oh iyi ni intambara ivuye kuri Satani cyangwa ivuye ku Mana. Ntuzi gestion. Ushobora kuba uri umunebwe adakora, udakora, ubukene bwobwo buba buri ngaho. Hama ubukene bwamara kuza umuntu akaca avuga ati je ndagwanywa cyane, hatari intambara nyinshi zingwanya, ari impemu y'ubukene. Oya, si impemu y'ubukene, uri umunebwe. Hindura uburyo ubayeho ukore, hama winjiza, hama ujere neza ivyo rose. Umuntu yinjiza n'ubundi mugabo gesto y'ivyo rose nabi ikagenda nabi, ugaje usanga yamara kemeye impemu z'inyatsi. Si impemu y'inyatsi, ntazi kujera ivy'Imana mushize mu maboko. Cyama mu ntambara z'ibintu kanaka mugabo ni juste kubera ko ni ibintu atazi, n'ubumenyi bukafise, ivyo bintu byadutsemo intambara kanaka. Uru n'uruhande rumwe, intambara umuntu yikwegeye. Uruhande rwa kabiri navuze ni intambara zifatanye n'umuhamagaro w'Imana uri ku buzima bwawe, canke ikintu Imana ashize muri wewe, canke ingabire Imana yaguhaye. Hari ibintu Imana idushirako yaduhaye kikugira wewe gikomeye, mugabo isi dakomera amashi, ugasanga abantu bagikomeye amashi. Ugasanga hari ubuntu bukorera mu buzima bwawe, ugasanga hari amasezerano akomeye Imana ku buzima bwawe, ugasanga hari ibintu bikomeye Imana yagushizeko. Ivyo nyene ugasanga nivyo ntandaro y'intambara ziri mu buzima bwawe. Alors, aha sino kurigwa ndavuga ibintu byinshi, mugabo naciye mvuga ingene izi ntambara zibiri bazikemura imbere yuko navanza. Iyi ntambara yambaye intambara wikwegeye kugira zikemure biroroshe. Icambere no kubanza kutavyegeka ku bantu, ni kubanza kutavyegeka kuri Satani, ku Mana, ku bantu, ku miryango, ahubwo ukareyariza ko ibi bintu ni jewe ndi source yavyo. C'est très important kwakira ikosa, ukamenya ati ibi bintu nije nabikoje mu buzima bwanje. Hama wamenya ati ibintu nije nabikoje mu buzima bwanje, igice gikwirikira no guhindukira, mu yandi majambo no kwihana paraporo y'ivyo bintu. Kamenya ati ibi bintu iri soko canke itwiyo
ibi umuhora byazananyemo nije nawuguruye. Alors ikintu cyose ari wuguruye ni wowe ucugara. Samasengesho vraiment. Ni wowe ucugenda ukavuga ati okay, iri rembo nije naryuguruye, reka nsubire ndaryugare. Ibi bintu nije nabikweze, reka ngende ndabizimye. Uyu muri nije nawakije, reka ngende ndawuzimye. Alors urihana hamuka ukatunganya ivyo bintu. Ikini ukuni kubakemura ibi bintu. Intambara wikwege. Hama icyakabiri, izi ntambara zifatanye n'imihamagaro ari ku buzima bwacu, n'ingabire Imana yaduhaye, n'amasezerano y'Imana ari ku buzima bwacu. Izi ntambara ntizikemurwa n'ikindi, n'intambara zifatanye n'ishari. Ifatanye n'ishari abantu bashobora kugirira umuntu bivanye n'ubwiza n'umuhamagaro n'ibintu kanaka Imana yashize muri uwo muntu. Alors izi ntambara zose zifatanye n'ishari biragoye ko zikemura mu bundi buryo kiretse ikintu kimwe. Reka ndakubwiye ingene bazikemuriza. Izi ngene bazikemura, ubwa mbere ukiri kuraba menace bivanye n'ikintu ufise, hari ikintu bita kwihangana. Hari abantu iyo babaye menace kubera ibintu kanaka bama bagira tendance yo kubiheba, bama bagira tendance yo guhagarika uwo muhamagaro, bama bafise tendance yo gushaka gusaba imbabazi. Naho usaba imbabazi ntibizoshoboka kuko icyo kintu Imana yagushizeko iragomba ko kiza ku mugaragaro. Iki nicyo cyatuma bahama Yesu. Yesu yarigeze kubwira abantu ati none hoba hari ikosa nakoze ritumye mugomba kunyica. Amubwira tekana. Rero byumvikana ngo abantu barashobora kukwankira ubusa. Bibiliya nabivuga. Bakagerageza n'ingene bo gushira ahantu mu cyobo kumwe kwa Yosefu. Ariko herayo umugabo hari ikintu gifatanye n'icyo kintu kiri ku buzima bwawe. Naho bo guhamba gute ntibashobora guhamba ikintu Imana yagushizeko. Ikintu Imana yagushizeko kibasumbye inkomezi, kandi Imana irikiyakora cyane kugira kigaragara. Icyo ngusaba gusa nukwiye kubivamo, nukwiye no gusaba imbabazi, ukwiye kwihanganira amagogo. Biravuga ikintu cyo kwihanganira ibitugerageza. Ibintu kanaka bibe biko bakugerageza bifatanye n'ikintu Imana yagushizeko. Icyo ukora cyonyine icyambere uravyihanganira. Hama icyakabiri urazana amarezo itafatanye nacyo kandi menshi. Ukazobona abantu bagukritika kubera ikintu Imana yagushizeko. Uburyo bwiza bwo kubanumya ba icyo bashaka kutaba. Kora icyo kintu neza mu buryo batabishakamo. Bibeho uburyo batagomba kubibaho. Nibabona bashitse kuri cya kindi batifuza gushikako, abisubiramo. Nibabona washitse kuri cya kindi batifuza gushikako, bazoca bahora kuko nta ntambara zizoba zigikenewe. Imana ishimwe cyane. Abavukanyi ba Yosefu ntashwa bari bafise amaze kwimikwa muri Egiputa, amaze kuba premier ministre, ntashwa bari bafise kiretse gusa kuza bakamupfukamira. That's all. Ntashwa bari bagifise. Bari bagifise shwa kiri wabo kurondera ingene bo mugirira nabi. Bari bafise shwa akiri inyuma y'intama zase, akiri kera ziragira kwimvira ko umutamu kinogo. Bari bafise shwa ko bo mudandaza. Mga amaze kwicara ku ntebe y'inganje ntashwa bagifise kiretse ikintu kimwe, kumusaba imbabazi. Kiretse ikintu kimwe, kuvuga ati uyu n'umuntu w'iwacu, uyu turavukana. Bizare abantu hariho dogre kanaka ugerako, hari dimension kanaka ugerako, n'uwakwase akifuza ko wowe inshuti yiwe, akifuza yuko wohora umuganiriza mu bakugwanije ari imbere, akifuza yuko bomenya ko muzinanya ataricara kuri yo ntebe, akifuza yuko bamenya ko mupfana ikintu naho cyo bicyakuri. Benshi bacakunda kuvuga ati uyu n'umukuze wanje cyangwa n'umukuzi ne wanje, nta kintu bapfana. Ngani jiste ahantu yamaze gushika mu bamukombata yari wa mbere. Uburyo bwiza bwo kunumya abantu nk'abo zana ama resulta. Nusamare, nubisabe, nuje mu bintu byinshi, zana ama resulta. Nanyumvise abantu Imana. Ari umuntu ariko aragwanya ikintu kiri ku buzima bwawe, uburyo bwiza ihangane, akigara kugwanya, bandanya ukora cyane, zana ama resulta. Point. Izo ntambara uko niko bazikemura. Alors intambara z'imiryango.
haleluya. Nagomba uno munsi ndabaganiza ikintu yise prison familiale. Prison familiale. Bano Imana, reka mbere mpere kuri definition y'icyo ari cyo agasho. Prison, imbohe, ba agasho. Iyo tuvuze agasho canke prison, ni kibanza kitemerera umuntu kwidegemvya. Agasho ni kibanza kitagira mu mwidegemvyo. Bakubwiye ati bagushize mu gasho, ubwo nyene ukwiye gutahura ko bagushingiye limite. Bakubwiye ngo ngaha ntiwemerewe vyose, ntiwidegemvya kuri vyose. Rero iyo tuvuze prison familiale, nshatse kuvuga ko hari ibintu Satani biciye mu miryango yashize mu miryango, ivyo bintu bihinduka kuba agasho k'abantu bose bazovukira muri uwo muryango. Kuvyo nabigishije mbere, nababwiye ngo reka fate ko abari abantu gushika hariya, iriya ni 6e generation, iriya trepied ya nyuma muna hariya, reka fate ko ari 6e generation uvuye ngaha. Satani agomba kwica uriya muntu ari muri 6e generation, atera urubuto ngaha muri uwo muryango wa mbere, papa mama ahatera imbuto. Mvuze ngo ahatera imbuto bisigura iki? Ashobora gushira agasembwa, ashobora kuzana comportement kanaka agakubita ngaha, ashobora gutuma impwemu kanaka ikaza muri uwo muryango. Muvyo uyu muntu azokwerita ari muri 6e generation, muvyo azokwerita harimo kagasembwa kari aho yakomoze. Nariko ndababwira ko origine y'umuntu irakomeye gose, aho umuntu akomoka arakomeye cyane. Muvyo azokwerita, muvyo azoragwa, kivuye ngaha kuri source, samazu yonyene, samatongo yonyene, harimwo na comportement z'aba bantu, harimwo n'impwemu zakorera muri aba bantu bamwitangiye imbere, zigenda zireka mu muntu wese avukira muri uwo muryango. Aba bantu bose ikintu kibahuza, igituma bitwa famille, bahuzwa n'amaraso. Gufatana kwabo bafataniye ku maraso. Alors imwemu ishoboye kurekama, imwemu iri muri première génération ishoboye kurekama umuntu wese afise amaraso arimwe kadoze na gakenyi kamaraso kuyu muntu yatanga ahari hose. Igitangaje rero si kibazo cy'ikibanza rimwe, ari mu Burundi ashoboye kubataka nino mwemu, ari muri Etazini ashoboye kubataka nino mwemu, kuko imwemu nisaba visa mu kugenda. Ishoboye kwataka umuntu wese ahari hose, ishifi ko abasangiye amaraso nuno muryango. Rero iyo ndiko ndavuga prison familiale, n'ahantu hari ikintu umwasi yabivye mu muryango kanaka, akaroro nk'uyu ndiko nderekana, hama ico kintu kigamije gushiraho amalimite yaho umuntu wese muri no muryango atazorenga. Uko niko ari imiryango rero yiga amashure, bageze ahantu kanaka bose baciye bananirwa. Mbega ni kibazo cy'uko batari bazi ubwenge? No, ni kibazo cy'uko hariho prison, hariho ikintu mwasi yashize muri uwo muryango, hama gishiraho limite aho umuntu wese muri uwo muryango atazorenga. Ibi biri mu miryango myinshi. Hari abantu mu buzima bwabo ukuntu bameze, bari ibintu by'amaraso byo birakomeye gose. Biratangaje ingene wiravye neza. Je namye ndaba umwana wanje w'imfura, hari ukuntu ameze atagize mu ruhara. Ubwa je ndabiravye naragize uruhara kuko ngena ameze. Nimurabona ukuntu je mpagarara, murabona ukuntu mpagarara. Umwana w'iwanje uzo mwana arize ahagarara ukunyene. Navuze ati Imana y'umwico,
n'amaguru nyine acagenda amere kuko nyine pasiteri ameze. Kandi je wavuka nabona amaguru yagororose neza. Uko akura dutera tumera kumwe, uko akura dutera tumera kumwe. Hari n'ibintu agira nkaca mbwira mama we ati ivyo naho ndabwira ndi umwana neza nkibona ati ndibonye neza muri uno mwana, nkabona n'amakosa yanjye nkiri mutonyi ayasubiramo uko nyene. Kubera iki? Ni kubera icyo nzomuraga sinzi cyonyene, si amafaranga nzomushyira ku ikonte gusa, n'ubuzima bwanjye, parti n'ubuzima bwanjye azokwiyo tuva yibayeho. Alors ibi rero hari abantu bahitamo kutabyimvira ko cyane, havuga ati no, ati soma muri Yohana 1:12, ugomba usubira inyuma rwose, soma muri Yohana 1:12. Sawa, reka tuhasome, soma karatwe tuhasome. Ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Abamwakiriye bose babasha gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe, nibo bizeye izina ryiwe, nibo batavyawe n'amaraso. Umviriza, ntibavyawe n'amaraso. C'est très important. Abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo batavyawe n'amaraso. Ubameranye rugenda kuvura. Abamwakiriye yabahaye ububasha bubahindura abana b'Imana. Ivyo vyabereye mu mpemu zacu. Mu mpemu yacu harabaye ivuka rya kabiri. Ngabe iryo vuka rya kabiri batubwiye ngo niryaciye mu maraso, ntiryavuye mu buryo bw'umubiri. Nga ivyo ntibihindura ko wavutse mu buryo bw'umubiri. Ni nkaho twebwe igihe twavuka ubwa mbere twavutse mu buryo bw'umubiri, turonka itaje y'umubiri. Igihe twavuka ubwa kabiri twavutse mu buryo bw'imwemu, tutavyawe n'inyama n'amaraso. Nico birivuga muri 2 Corinthiens 5:17, ivuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo aba ari cyaremwe gishasha, ivya kera biba bihise. Gushika ngabiri kiravuga dimension spirituelle. Alors vyari kuba vyiza cyane gose iyo aba umuntu yari mpema atagira umubiri, vyari guca bigarukira aho nyene. Mbwa rero hano ku isi ntituriko tuhaba mu buryo bw'impemu gusa, hano ku isi tuhaba no mu buryo bw'umubiri. D'ailleurs umunsi wabaye utagifise uno mubiri nuzoba gifise droit yo kuba hano ku isi. Vyumvikana ngo uruhande rw'umubiri rufise uruhara rukomeye cyane tukiri hano kwinose. Alors bamwe muri abo bantu navuga ati je ndi cyaremwe gishasha, ivya kera vyarahise. Ati ibyo bintu vy'imiryango ntubinzanemo kuko ivya kera vyarahise. Ngo warabara ubuzima bwabo, bafise ibibazo badafitiye inyishu, basa nabase mu ngeso zabo, basa nabanyina mu ngeso zabo, bafise ibintu babaye sincere bakabivugisha ukuri. Bovuga ati hari ubuzima mbayeho bwa papa, je sindiko ndaho ubuzima bw'iwanje. Babaye sincere bovuga ati je ari ubuzima mbayeho ndabubona muri sokuru, nkabona muri papa, nkabona muri grand frère, nkabona muri jewe. None ko je ndi cyaremwe gishasha, ivyo bintu none vyagarutse gute mu buzima bwanje kandi ndikirema gishasha? Umviriza, iyo biri kivuga dimension spirituelle, nucu bispiritualiza gose ngo bizane no mu mubiri. Umubiri wawe ni wigeze ubicyaremwe gishasha, imwemu yawe niyo yabaye icyaremwe gishasha. Nga umubiri wawe uracyafise source hahandi nyene. Nico gituma ibijyanye n'umubiri vyose uzovyerita. Kuvuka ubwa kabiri ni rimwe, umunsi wa Yesu Kristo uvuze ubwa kabiri. Mugabo guhinduka cyangwa mvuge deliverance, kugenda ubohoka ku bintu kanaka bifatanye na source yawe, vyobyo ntibiba rimwe, ni processes. Haleluya. Alors ari munavuga ati none gapasi nabibose ko ari ikibazo, utabibose ko nyumviriza, hari ivyo kugira ikibazo, hari bitazo kugira ikibazo, mugabo izoguteksekesha hano kwinose.
ushoboye kuva no ku inosi ubabaye urushe ushapuriye abantu bose, atari kubera ko muri Kristo Yesu utagizwe icyo bivuga, ngo ari kubera ko uri muri prison y'umuryango. Hari ibintu vyakurimise mu muryango wawe bituma utabaho icyo Imana yashaka kubaho cyose. Kino kigwa kirakomeye cyane kuko ngomba tubege ikintu Yesu yavuze ngo mwe muhore kuri jewe, yandobanuje amavuta kugira mbwira boro ubutumwa bwiza, naje kumenyesha abarindwa ko barekuwe. Alors naje nizeye kandi mfise ukwizera muri kino kigwa ko ari amavuta yo kubriza abantu bose bamaze igihe bugaraniwe ahantu kanaka. Nizera ko inyuma y'iki kigwa utazobandanya uri imbohe ibiboshe mama wawe. Niko ndabereka ikintu ati ikintu kidahagarizwe kiriko kirabandanya, ikintu kidahagarizwe kiriko kirabandanya gushika umuntu umwe hazavuga ati no, ndabimenye ndicare mu gishasha, ibi bintu bikwiye kubandanya mu buzima bwanje. Bibiliya ivuga gute? Galates 5:1. Kristo yatugobotoye ngo tube mu mwidegemvyo, nuko muhagarare mushikamye, ntimukongere kuzingirwa no gutwazwa intuntu n'ubuja. Kristo yatugobotoye ngo tube mu mwidegemvyo. Mwumva barangirije ngaho verse niheze ku muntu ayihejeje, rero ahejeje icyumviro kitaheze. Kristo yatugobotoye ngo tube mu mwidegemvyo, nuko hatangwa responsibility yacu duhagarare dushikamye. Iyaba igikorwa cyari cya Kristo gusa, bari ivese kugarukira ngaha ati Kristo yatugobotoye tube mu mwidegemvyo, bagaca bagarukiza ngaha nga ivese nigarukiye ngaha batubwiye ngo Kristo yatugobotoye tube mu mwidegemvyo, nuko duhagarare dushikamye, nitwongere gutwazwa ituntu n'umuja bwa wa mugwanizi. Vyumvikana ngo ku muntu atabimenye hama ngo hagarara ashikamye, ryo ngomba ndakwereke. Vyumvikana ngo yoba akijijwe, yoba yahamagara umwidegemvyo, hama akaca abimbohe y'ibintu kanaka kandi ari umukristo, kubera verse ivuze ngo Kristo yatugobotoye tube umwidegemvyo, nuko duhagarare dushikamye, nitwongere. Vyumvikana ngo bavuze ngo nitwongere, kera twari mu buja, mugavuze ngo nkamusamaye wogaruka muri ubwo buja. Haleluya. Vuga ati abavyeyi banje dusangiye umuryango, ariko ntidusangiye destine, ntidusangiye umugambi w'Imana. Imana yanyimviriye ko nka jewe, nicyo gituma nase kubaho ubuzima bufatanye n'abanyitangiye imbere mu izina rya Yesu. Amen. Oh, thank you, Jesus.